ubujeyi kuko ariyo byinshi cyane yakoze. Haleluya. Maze wowe yana muri kino kibanza niwemereye gusamara, niwemereye kusamarwa n'igeze gusamaza ujya, ariko uze kumva uburyohe bw'ijambo rya Kristo Yesu. Singiye kuhagarara ku idini kuko tutajya kwigisha amadini, ngiye kwigisha relation hagati y'Imana n'abantu. Burya kuba umukristo si ukujya mu misa kanaka, ni byiza tukoranira mu misa kugira ngo tubandanye twiga. Yesu ntiyapfuye kugira ngo abantu bashinga amadini gusa, Yesu yapfuye kugira ngo habe ubusabane hagati y'abantu n'Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo tubaye abakristo tuba dutanguye kwerekana ubuzima bwa Kristo mu isi. Bisigura muri ubwo buzima bwa Kristo mu isi hariho kugororoka kwa Kristo gutangura kutugenderamo, hariho guca bugufi kwa Kristo gutangura kutugenderamo, hariho gukiza indwara kwa Kristo gutangura kutugenderamo, hariho ibitangaza bya Kristo bitangura kugendera mu biganza byacu kugira ngo abantu bavuge ngo ya Mana ifise abafotokopi bayo kuko twebwe twaremwe mu ishusho ya Kristo Yesu Imana. Haleluya. Bigusaba rero ngo ube maso kugira ngo ushobore kwakira icyo Imana yaguteguriye. Turi benshi ariko Imana irondera wewe ku gatwe kawe, uwe ku gatwe kiwe. Musamazwe na kana kamwicaranye ngo agutware icyo Imana yaguteguriye. Uyu muntu ahagaze imbere yawe, iyo atari kuba umuntu bwa Kristo, iyo atari kuba Kristo Yesu yapfuye akazuka, sinari kuba mpagaze hano. Oya, nari kuba ndi muri sale kanaka nakubise urumogi rwinshi, nanyoye n'inzoga nyinshi, ndiko ndabesha abakobwa b'abandi ngo ni wowe yanirara. Haleluya. Tazi neza ko tugiye guheza ikintu apera. Kugira ngo bidufashe tuba tutaderanja, sibyo? Ariko amina si kugereza kabisa, wivuge iva mu nda nabyo kuzima by'uko twafashe. Uno musi nduwidegera, uno musi ndi mu rugendo niko ngenda mu ijuru, uno musi naje nidirije ndari mu turirimbo two guhimbaza Imana, si guhimbaza abantu. Kubera ko navuze amida reka mbera, ntibishoboka ko baje abantu bari hanze bofuma bagana hagati y'imirongo cyangwa inyuma, sinzi peut-être. My friend, niko ndamanga rero ayigiye abantu bicara kwidirisha muziri nkuru zashike wa muntu yari yicaye kwidirisha pano yigisha yicaye kwidirisha yaciye pomo karapfa. Tugomba gutangura gusengera aho tuzura, tugomba kweza kubaka impemu z'abantu. Haleluya. Ndiko ndumva ntatekeranya yuko ari abantu bagiye gutabangwa kuko nicicara hajya maze nikinangaza niki ko ubu nari siko ngomba kwigisha gusa, ariko ndiko ndemezwa ko ngiye ndaza gusengera abantu bagwaye kuko igihe nicaje numvise abantu bafite probleme munsi y'umukondo cyane cyane abakobwa bafite complication ku marebe yabo. Imana igomba kurangiza izo ngorane mu izina ryayo. Icyo bituma mu izina rya Yesu ndategetse abadayimoni bose bariko baranyumva basinzire mu izina rya Yesu. Sinabishe n'abasizirije kugira ngo twatangura gusenga bavyuke tubahonyore ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Kandi basizire ko Imana bashitwa utangura ngo mbega Mana rinasamatwe niki. Ndazi neza yuko twebwe turi opportunity ku gihugu, turi opportunity ku ishengero, turi opportunity cyane cyane mu bwami bw'Imana. Ariko kugira ngo tubishikeko bisaba yuko imigozi kanaka twaroshwe ituvako. Abantu benshi bafise imigozi ituruka mu miryango, abandi bafise imigozi iwanye n'ibintu bagendeyemo. Abantu benshi bararota ibintu byafyonda mu ijoro, abantu benshi bararota ibintu bibasambanya mu ijoro, abantu benshi bararota bariko bariruka n'abasazi, abandi bakarota ari mu binogo. Ubwo n'ubuzima buriho, abo badayimoni bariho. Mutabaye maso bizabagora kugira ngo uduge, kugira ngo ushike mu bwiza bw'Imana. Hari igihe bigorana kubera ko imigozi iba ari myinshi ya gukwega. Igituma Kristo atuzanye muri kino kibanza, igituma Kristo yemeye kuduhamagara muri iyi minsi y'iherezo, ni kubera ko azi neza yuko ari byo adushiramo kugira ngo tuvuge abana b'Imana babohoke.
ari ubushobozi mu izina rya Kristo. Rero ngomba guhera kuri Amida kuko numvise mutwenga ni bane bari bazi icyo kinini. Umujama uko yifasa ukutera bisukudredi. Amsa mutwereni. Sasa ni Brazil. Ya. Haleluya. Sisi kituma mbele kuri Amida kandi ibirimbo byinshi. Amida nikora mu Rwanda ya Dr. Claude. Je mu Burundi Amida barayimenyera iramenyekana. Razi nyene umusana tangiye kumenyekana. Baje ndi muto cyane. Ariko ari umuntu avyimba gitumura cha desa atabira rwose. Haleluya. Amen. Maze ronga mu. Kazi neza kuzasubana umaze kumva urukundo rwinshi rwa Kristo. None yashize mu Burundi duye n'umukobwa ngomba gukebura abashikanje muri hano. Ntangebura n'abasore kuko abasore navuye bavuga mu ihanganiza kuvuga n'abakobwa sivyo? Duye n'umukobwa ndamubwira ngo akabwira ndirimbo n'iziza. Ujya ni wowe narigije ujya ni wowe Haleluya. Ukaona rudi no kangira ngo mama yakiri muri keza ulikuwa ujui mama ni wewe Amida. Asante baraweza. Haleluya. Musa wambere kuhendwa n'amajambo y'abantu. Kuko mu bantu bavuga ibisuniswe n'ibiri muri bo. Ndiana mvugo ubutumwa kora ko sunikwa na mpemu yera. Amen. Udasunikwa na mpemu yera avugishwa na shetani. Usobe maso igihe bariko barakubwira amajambo rupfire mu amajambo menshi ibinyoma atuma abakobwa bashikatu batinzira bakagenda mu bitari byo. Kandi iyo umaze gutakaza ubuzima bwawe kuko ndazi cyo mvuze Bibiliya nivuga ngo wimatanije n'umusambanyikazi baba kumwe umaze kwimatanya na Paulo ukimatanya na Kanaka sivuga amazina na Kanaka umaze kuba batandatu urumva bigenda gute? Yes, ariko wahenzwe n'amajambo ukibaza ngo Kanaka yambye kwa nkunda kube Kanaka yasuniswe na Geanamu. Jeni hano ndiko mvuga Kristo nirishaka ryose niko yako mpemu yera ariko arasunika kuvugana nawe. Yesu gituma ngomba guhishura no mabanga uwe maso kandi ejo nejo wundi kugira ngo ivyo Imana yavuze ku buzima bwawe uzobishikeko. Kandi magaze hano mu mbaraga z'ubuvugishwa icyo Imana yaguteguriye uzobishikako tu. Peu importe le nombre d'amajini zikubali, peu importe le nombre z'imikuri zikubali, peu importe le shetani, parce que tous les démons avec Satan réunis par une faible devant Jésus. Peu importe le nombre de démons, peu importe que Shetani azokora, nikaza kuja kutangalika maze kukizwa, kuko kila nakosa kitu na mazaimuni. Ariko maze kukizwa na menyukuri. Nikaza kuja kutangalika na agara na twenda hadi midi. Ndavuga shetani huyu Yesu na huye na warakomepe. Hata ukipiga pompaje na kifua atakufinya. Nitaeleza kugira la foi de possibilité. Kuko vyose nishobokealize. Kandi toute chose est possible à Dieu. Nero ngomba gutangura kwizera. Nibi wanyu watiga wewe uzoyiguya mare muzima. Imana yatoranije ni wewe Imana yahisemo aya masura y'abana benshi kugira ngo bose basigaye wabagira umuntu ratoranya ubwirishije umuntu waho uzoranga nicyo wisiguza kuko abumva byinshi bazorava byinshi atani waongeze Bwana walizagera kuenea. Haleluya. Nariko mvuga inkuru za Amida kuko mvuga ubutumwa ucakira ibyawe none shibanga cavugira ko dukeneye kuvuga ivuga ubutumwa birimo realite ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nani Amida wabanga batatu undi kandi yaraje era wana wake my sister abakobwa muri hano muzogende muri bari bo muri abakobwa beza kuko musanima buze kandi ngo muri abakobwa beza kuko musanima. Opportunité natafise ibintu byiza biri imbere yanyu
muratashoboye kurinda ibyanyu maze Kristo akazomambika igitsibo. Ariko imbere ko mwambara igitsibo ngaha ku isi umuntu yagendanye n'Imana ntiyigera amaramara. Bimaze gukizwa nkamenya Kristo nivyo naraciye mu ngorane barampama abandi baranduka ukunuku ariko sha hamwe na Kristo kumaramara kwa raheze no munsi turatwenda kabisa sana. Navuze ngo wowe uri mwiza ko yakusalima ariko arigiye musamara ugamagara kukabarabara gutya mutimba akagupanga kandi bavuga neza abasore ngo mukobwa na mupanze wewe musitafari. Haleluya. Haleluya. Kama kwa wala kugira ngo yo usanizuwa no gatweza. Ariko nawe usugere au nataka kugerima nishimwe ushabaye no kwandika basi mu gifaransa sorere wasanizuwa no guturira. Izuwa yo kwinjira no kwaza y'ubuhunga. Nuko kubyo kusanizuwa yakubesha. Haleluya. Ngomba kumva umuntu umwe wenyene aheza gibavuga amen ayinguva Imana yuko. Imana yacu irajya amashimwe y'abana bacu. Iyo turimo turakenguruka tuba turahimana rasyo. Imana ihase rero umunezero ikisuka na nyene ingabire.